Nazanije amevuga ati suzuma ingabire yawe. Nimeleta neno linasema tazama kipaji chako. Ingeni ingabire yawe uri kirakora. Namna kipaji chako kinavyotenda. Suzuma ingeso zawe. Tazama matendo yako. Ingeso zawe. Matendo yako. Ingenaye ziriko zirakora. Namna zinavyofanya. Niwamara kumenya ingeso zawe. Ukishajua matendo yako. Suzuma abo mugendana. Tazama unaotembea nao. Ingeso zabo. Matendo yao. Ingene zimeze. Namna zilivyo. Niwamara kumenya ingeso zabo. Ukishajua matendo yao. Ucurobanura. Chagua. Wewe uri umuhungu ugiye kuresha. Wewe ni mwanaume unaenda kutongoza. Uvuye mama wanje kuyazana hariya muri Amerika. Huko Amerika. Warasuzumye ingeso ziwe. Ulichunguza matendo yake? Dusuzuma ingeso. Chunguzeni matendo. Ingeso nitwamara gusuzuma ingeso. Ukisha chunguza matendo, tuzobana mahoro nabo tugenda. Salama na wale ambao tunatembea wote. Tuzobana mahoro ni shengero ry'Imana. Tutaishi na amani katika kanisa la Mungu. Gusuzuma. Chunguzeni. Abahungu n'umunsi ntibariko barasuzuma. Wavulana siku hizi hawachunguzi. Kubera ubukene bafise. Kwa sababu ya umasikini walio nao. Babona umupfakazi yifitiye amahera tuboni wagiye kuba umugore wanje. Wanaona mjane wanasema huyo ndio anaenda kuwa mke wangu. Akagenda kubana nawe atamukunda. Anaenda kuishi naye hampendi. Ariko akunda amafaranga. Lakini akipenda penzi. Umwanya umwe azoyamuziza irya ndazoyimena. Muda mchache atamfumua tumbo. Gendana n'umuntu wasuzumye ingeso ziwe. Tembea na mtu ambao umechunguza matendo yake. Ishengero ry'uno munsi. Kanisa la leo. Na kindi bisaba. Hakuna kingine. No gusuzuma ingeso zacu. Chunguzeni matendo yenu. Hanyuma tuce turaba nabo tugendana kw'ingeso zacu bihuye. Tuangalia na wale ambao tunatembea wote kama tuko sawa. Ugendana n'abapagani kubera iki? Unatembea na wapagani kwa nini? Genda ubabwire ati tuje muri Nayoti. Kaambia twende katika Nayoti. Genda ubabwire. Nenda uambie. Ati Yesu ari mu nzira. Yesu yuko njiani. Ari karazi wawe. Yupo anakuja kwako. Genda witegure. Nenda ujiandae. Ikibazo kihari. Shida iliyopo. Umuntu araririmba akagenda uko ashaka. Mtu anaimba na tembea anavyotaka. Umuntu arasenga akagenda uko ashaka. Mtu anaomba na tembea anavyotaka. Umuntu aravuga ubutumwa akagenda uko ashaka. Mtu anasema lakini anatembea anavyotaka. Ntaraba ingeso ziwe. Asitazame matendo yake. Ingeso zao. Matendo yako. Nizo zivuga ubutumwa. Ndicho kinachofanya uwe na ujumbe. Naweza kusigura ngaha. Hata kama ukija kuhubiri hapa. Ufise ingeso mbi. Ukiwa na matendo mabaya. Nta numwe azokumviriza. Hakuna atakaye kusikiliza. Kevin Imana muhezage. Kevin Mungu akubariki. Gushikana abantu bangana gutya ku musozi w'Imana Nayoti. Watu wanaolingana hivyo katika Nayoti. Numuvuga butumwa dasanzwe. Kandi iyo yagiye iki nico kitwereka ko yagumye akora. Tena alipoenda ndicho kinatuonesha kwamba aliendelea kutenda. Umaze kuzana abantu bangahe mu ngoro y'Imana wewe? Umeleta wangapi ndani ya kanisa? Ingeso zawe nizo zituma abantu bataja mu ngoro y'Imana. Matendo yako ndio yanasababisha watu wasiingie kanisani. Baje nimbu na munsi yabahamaga. Kama wale wamewaleta, nuko arico bamuziko. Kwa sababu kuna ambacho wanamjua. Bavuga tujya mwana ni mwiza. Wanasema mtoto yule ni mzuri. Navuga nabi natukana. Hasemi vibaya hatukani. Ujya mwana n'umugwaneza. Yule mtu ni mzuri. Tugenda aho hana tubariye. Tuende pale alipotuambia. Ingeso zawe nawe. Matendo yako hata wewe. Hari umuntu umwe yoza muri Nayoti zikurikiye. Kuna mtu mmoja ambaye anaweza kuja kwa sababu yako. Hari ingeso. Kuna matendo zisohora abana b'Imana. Zinawatoa watu wa Mungu. Uri umunyengeso nziza. Ukiwa na tabia nzuri. Ahuje ukasanga baririmbyi b'ingeso nziza. Ukikuta waimbaji wana tabia nzuri. Winjiye ushaka kwigumanira nabo. Ukiingia unataka kubaki nao. Niwinjira ugasanga abapastori b'ingeso nziza. Ukikuta wachungaji wana tabia nzuri. Uzoca wigumanira nabo. Utataka ubaki nao. Niwinjira mwishengero ugasanga baratekereza. Kanisani ukikuta wako sawa. Bazoguheza gice wifuza kugumaho. Watakubariki utahitaji kubaki hapo. Kintu gisambura amashengero. Ambacho kinasababisha makanisa yavunjike. Kintu gisambura ingo. Kinachovunja kintu gisambura ubugenzi. Kinachovunja urafiki. Ningeso. Matendo.
ingeso zawe ziri gute? Matendo yako yakoje? Niryo jambo no munsi tugiye kuvugana tuce twirangiriza Ndio twigiye. none tunaenda kusema nawe. Ingeso zawe Matendo yako zimeze gute? zikoje? Twumvise ngo bagiye gukubitwa n'imvura ya muriro. Mugabo si imvura. Umesikia wanaenda kupigwa na mvua. Si imvura isanzwe. Mvua isiyokuwa ya Ngweke ngumu. Imbe. Rijya jambo rirakomeye. Winyanza y'igitoro. Jambo gumu hilo. Ngigitoro canke Tanganyika izohinduka igitoro si. Tanganyika itabadilika kuwa abanyabyaha bazosha. Wenye dhambi wataungua. Uriko urakora iki kugira uhunge? Uko unafanya nini ili uende kimbie? Uriko urakora iki? Unafanya nini? Bantu b'Imana, watu wa Mungu, no munsi birababaje. Leo hii inaumiza. Urasanga umuntu ngo n'umukozi w'Imana. Unakuta mtu eti ni mtumishi wa Mungu. Ugasanga afise Bibiliya nkiyi. Unakuta na Biblia kama hii. Ngo agiye kuvuga ubutumwa. Iti anaenda kusema ujumbe. Ariko waraba ingeso ziwe. Ukitazama matendo yake. Ugasanga ni gipagani cha nyuma. Unakuta ni mpagani wa mwisho. Harageze igihe. Kumefikia wakati Imana irambigwa. Mungu anachoka. Nimbura umuririmbyi. Kama ni mwimbaji. Gira ingeso nziza. Kuwa na matendo mazuri. Na uzobugigimiza. Hata kama utakuwa ongea vizuri. Utazi kuvuga. Hujui kusema. Abantu bazogukurikira. Watu watakufuata. Abantu b'abanyengeso mbi. Watu wenye tabia mbaya nibo batwononera. Ndio wanatuhaibia ubucuti. Urafiki. Ukazogira umuntu w'umunyengeso mbi. Ukiwa na mtu ambaye ana tabia mbaya, muzogenda gutemberana. Mtaenda kutembea wote. Arabi yagusiza chacha muhiri wao. Atazama alipokuacha aende nyumbani kwako. Kumbega mutetse iki? Eti mmepika nini? Udutetse duharage. Tumepika maharage. Muno turengarenga. Na mboga za majani. Ngo nta nyama mwasumye. Hamjaemea nyama? Urazi umugabo ingene ari karatabagura marago hariya kuri bara. Ukitazama mwanaume yuko anakula nyama huko. Ngeso mbi zo guteranya. Tabia mbaya za kuchonganisha. Ngeso mbi zo kuvuga abandi. Tabia mbaya za kusema wengine. Mbega se ntiwo kwivuga wewe? Je, huwezi kujisema mwenyewe? Niwivuge. Jiseme. Ati ndi umunyengeso mbi. Mimi ni mwenye tabia mbaya. Mana mpindura. Mungu nibadili. Wewe kunaraba abandi kubera iki? Unatazama wengine kwa nini? Nagomba nakubwire. Nataka nikwambie. Kubabazwa n'ivya mugenzawe. Kuumizwa na ya wengine. Banza babazwa n'ivyawe. Umizwa kwanza na ya kwako. Niwamara kubabazwa n'ivyawe. Ukishaumizwa na yako. Hanyuma babazwe n'ivya mugenzawe. Halafu umizwa na wengine. Wewe wenyene ntukijijwe. Wewe sasa hujatubu. Ushaka abandi ngo bakizwe. Unataka wengine watubu. Ijuru nimba urinzi ko rizoba ryiza. Mbingu kama unajua itakuwa nzuri. Kubera ko tokwitunganya wewe. Kwa nini huwezi kujikamilisha? Hanyuma ukazobona nawe Imana. Halafu ukamwona Mungu. Niwamara kwitunganya. Kisha jiweka sawa. Ukitandukanya n'icyaha. Ukajiweka pembeni na dhambi. Abantu bazogukurikira. Watu watakufuata. Naho uzoba wicarira hari inyuma mwikere. Hata ukikaa kule nyuma kwenye pembe. Abantu bazogukurikira. Watu watakufuata. Numvise abamama bavuze ngo hariho uwo ngo wankoreye neza. Nimesikia wanawake wakisema kwamba kuna aliyetendewa vizuri. Bonda mubonye ngaha. Nimemuona hapa. Ngo vyose bizandikwa. Yote yataandikwa. Ari biba ari vyiza. Kama ni mema au mabaya, byose bizandikwa. Yote yataandikwa. Naguhamagarira no munsi. Nimekuita leo hii usuzuma ingeso zawe. Tazama matendo yako. Ingeso zawe mbi. Matendo yako mabaya azokubuza akazi. Itakusababisha usipate kazi. Ingeso zawe mbi. Matendo yako mabaya azogutandukanya nabo kuzamuwe. Itakuweka pembeni wale ambao wangekuinua. Hari abantu b'abanyengeso mbi. Kuna watu wenye matendo mabaya. Bari bagiye gutabagwa. Walikuwa wanaenda kuokolewa. Mugakubera ingeso zao. Lakini kwa sababu matendo yao. Ingeso zo guteranya. Matendo yao chonganisha. Ingeso zo kubesha. Tabia za kudanganya. Twumvise jo mu masengesho. Tulisikia jana katika maombi.
umuntu avuga ngo nagomba ndonka amavuta ngo kubera kurya ideni birankorora. Nitaka kupata mafuta lakini kwa sababu ya deni nikashuka. Hari n'ingeso yo kugira amadeni abantu ntibishure. Una tabia ya kula madeni msiripe. Uri umukristo iri ideni urishura. Ukiwa ni Mkristo kila deni unalipa. Kubera umukristo avugisha ukuri. Kwa sababu Mkristo anasema ukweli. Ni wamara kuzugira wishura. Ukiwa unakula unalipa, ejo uzozamuka. Kesho utainuliwa. Imana izoguhezagira. Mungu atakubariki. Ni wamara kuvuga ukuri. Ukisha sema ukweli, ugasuzuma n'ingeso zawe ko ari nziza. Ukatazama matendo yako kama ni mazuri, abantu bazogukunda. Watu watakupenda. Ayo madiplome mwajyamitse mu nzu. Diploma ambazo mmelaza ndani ya nyumba zigiye kuronka kazi. Zinaenda kupata kazi. Abantu benshi bariga. Wengi wanasoma kubera ingeso mbi. Kwa sababu matendo mabaya. Bakagendana n'abantu b'imihimbi. Wakatembea na watu ambao hawana akili. Ico bakungura nawe n'ingeso mbi. Wanachokupa na wewe ni tabia mbaya. Iyo ugendanye n'umunyengeso nziza, ukitembea na mwenye tabia nzuri, ugira ingeso nziza, unakuwa na tabia nzuri. Ugendanye n'umudandaza, ukitembea na mfanyabiashara, nawe uba umudandaza, na wewe unakuwa mfanyabiashara. Ni wagendana n'uwirirwa arurira indege yigira Saudia, ukitembea na yule ambaye anapanda ndege akienda Saudi, nawe uzoyurira, na wewe utaipanda. Hai muvugane n'Abarabu na halafu utaongea na wewe na Waarabu. Sivyo none? Si ndio kweli? Si ukweli? Kweli indege si vyiza? Kupanda ndege sio vizuri? Abashaka kurira indege bashira amaboko hejuru tubasenge. Ambao wanataka kupanda ndege nyosheni mikono juu tuwaombe. Tugiye gusenga Imana uko wavyizeye nuko nyene, kandi Imana igiye kubigukorera. Data bija mwamushobora byose, ndavuze mu izina ryawe. Waravuze ngo ico tuzokwatura kibe, ngaba barashaka kuzotembera amahanga, bashaka kurira indege, kandi barabikweretse. Nanje nk'umuambasaderi w'ijuru ndabiteye kw'ikidodo, ndavuze ati nubishitse, kuko waravuze ngo ico ngongo uzokubahisha n'amajambo y'abakozi bawe. Nanje ndabatuye ko kurira indege, ndabatuye ko kubika amadolari mu mifuko. Bw'izina ryawe gera Yesu. Amen. Amashimeshi ku Mana yacu. Ico watuye ulicho kusema nico kikubako, ndicho kinachokuwa. Wumva ukeneye imodoka nziza, kama unataka gari zuri, ugiye kuyironka, unaenda kuipata. Nimba wumva ivyawe ushaka kwigumira kuri basket, unataka yako ibaki katika basket, wigumira ku gakingo kanyaga, ubaki katika basket ukikanyaga, nikuzoronka, ndio utapata. Imana ihezagira umuntu, Mungu anabariki mtu bivanye n'ivyiyumviro vyiwe, kutokana na kufikiria kwake. Ufise ivyiyumviro vya gute? Unafikiriaje? Ivyiyumviro vyawe no kuguma mu kirekura no mu nyabunyegeri. Unafikiria kubaki kirekura na mnyegeri? Nivyo vyiyumviro ufise? Ndio mawazo yako. Ivyo vyiyumviro tugiye kubihindura guhera uno munsi mu izina rya Yesu. Mawazo hayo tunaenda kuyabadili kwa jina. Tugiye kubihindura. Tunaenda kubadili. Ivyo vyiyumviro vyawe, mawazo yako vyafatira aho wavukiye, ndio kamatiwa pale ulipozaliwa, bifatira kuba mugendana, kwa ambao unatembea nao, kugira abagenzi batanu mwarambuki urubibe rw'igihugu. Kwa na watu 5 ambao hawajatoka katika nchi, bazi muri vile, wanajua town, bazi no mu Cyarama, wanajua na Charama. Hari abantu batazi ku kibuga c'indege. Kuna watu hawajui katika sehemu ya ndege. Vyiyumviro vyawe tugiye kubihindura, nawe ubona ikibuga c'indege mu izina rya Yesu. Mawazo yako tunabadili na unaenda kuona. Hari abantu bafise ivyiyumviro, kuna watu wana mawazo vyo kuzokwigumira mu bukene, na kujibakia katika umaskini. Iyo tuvuze abatunzi bakaca batwenga, tukisema wenye vitu wanacheka. Iyo tuvuze ko bagiye kuronka amamodoka bavuga ati wona umusazi, eti wanaenda kupata magari wanashangaa. Ivyo vyiyumviro, hayo mawazo nivyo turiko turahindura, ndio tunabadili. Turiko turagirira deliverance abantu, ndio tuko tunabadili abantu buno musi. Watu wa leo hii bishwe no kutagira ivyiyumviro vyagutse, wameuona kutokuwa na mawazo mapana. Ivyiyumviro vyawe, mawazo yako, ubanza gusuzuma ingeso, unatazama kwanza matendo, hanyuma ukaca usuzuma n'abagenzi bawe, halafu unatazama na marafiki zako. Birashika ukaba wari ngaha, yawezekana huko hapa,
uno munsi ukaba utari bwaje mu nzira y'Imana, leo hii ulikuwa hujaenda katika njia ya Mungu, uno munsi ukaba utari bwitwa umukizwa, ulikuwa hujaitwa mkizwa, uno munsi ukaba wumva ati nanje ndakeneye kugira ingeso nziza, unasema nami nataka kuwa na matendo mazuri. Ingeso nziza, matendo mazuri nizo ziduha abagenzi beza, ndizo zinatupa marafiki wazuri. Ingeso nziza, matendo mazuri nizo zitumenyekanisha n'Abanyamerika n'Abongereza, ndizo tunafanya tujue na watu wa Amerika na Waingereza. Ingeso nziza, matendo mazuri nizo zilikuwa zitwambutsa ibihugu, ndio ambaye anatufanya tuvuke nchi. Abantu baratwizera kubera ingeso zacu, watu wanatuamini kutokana na matendo yetu. Nuko ubikije amahero urayamusubiza, hata naye kupa pesa unamrudishia, kandi ntubesha, na tena haudanganya, kandi uvuga ukuri, na sema unasema ukweli. Ufise ingeso nziza, uko na matendo izo nizo butunzi. Hiyo ndo kitu ambacho unacho chenye mali, ubwo nibwo butunzi. Hizo ndo mali. Nimba wumva ati jewe numva bitagenda neza, ndakeneye gukizwa, haiyendo vizuri, nataka nitubu, ndakeneye nanje gutegera Yesu, niteguye, nataka na mimi nijiandae kumpokea Yesu. Abo nibo tugiye gusenga, hao tunaenda kuwaombea, tugiye kubasengera, tunaenda kuwaombea kugira Imana ibatabara, ili Mungu waokoe. Nimba uno munsi mubona Imana yarantabaye, kama unaona leo Mungu aliniokoa, kera ntivyari bimeze uko, zamani haikuwa hivi, kera nari ngowe, zamani nilikuwa na shida, kera nari Lodebari, zamani nilikuwa huko, ariko no munsi, lakini leo hii Imana yanje yarantabaye, Mungu wangu aliniokoa. Imana yantabaye, Mungu aliyeniokoa nawe aracyakora, bado anatenda. Nimba ushaka ko gutabara, kama unataka nawe kuokoe, ukavuga ati jewe mu ngeso zanje ndabona ko ntobonye Imana, unasema mimi katika matendo yangu naona siwezi nikamwona Mungu, jewe sinari bwakizwe, mimi nilikuwa bado sijatubu, jewe sinari bwabatizwe mu mazi mimi menshi, nilikuwa bado sijabatizwa katika maji mengi, ndumva ngeneye kugera ikirenge mu ca Yesu, lakini nataka niweke mguu wangu katika mguu wa Yesu. Uvyaguruke kugira twisengera Imana, inuka ili tukuombee Mungu, uvyaguruke kugira twisengera Imana, simama ili tukuombee Mungu. Ingeso nziza Imana igiye kuguha, tabia nzuri Mungu anaenda kukupa, nibwo butunzi bwawe, hizo ndo mali yako, ingeso zawe nziza, matendo yako mazuri azolizizo kwa bagenzi beza, kwa marafiki wazuri. nakoma nakubwira muri iki gitondo, iki gitondo ni gutabagwa n'Imana, uko Imana irikiragenda genda hirya no hino kugira ikugirire neza, reka ntusamare, uvuge ngo nzokwihana ejo, uvuge ngo nzokizwa ejo, ntawe urazi ivy'ejo kiretse Imana. Huwezi ukajua kesho ushobora kuba umwanya warangiye, ukakuta muda wa maisha. Yesu araje, Yesu araje kugira atore ishengero, abamwizeye bose kugira agendane nabo, utere intambwe muze ngaha, pigeni hatua mje huku mbele, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, tugiye gusenga Imana, nawe winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, tugiye gusenga Imana yacukinisha, Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakora, Imana yacu ikeneye kugutabara, igihe cyose wagize ingeso nziza igenda neza, tugiye gusenga kugira Imana ibahe ingeso nziza, tugiye gusenga kugira Imana ibahe ingeso nziza. Abapasitori bahaguruke, reka n'abihanye bahaguruke, n'umwanya wawe wo kwihana, n'umwanya wawe wo kwemerera Imana, n'umwanya wawe uyu munsi
igihe gishobora kurangira, igihe gishobora kurangira. Imana ishobora kugaruka, Yesu ashobora gutanga ingero. Uno munsi rero ibyo urimo ushobora kuzoja muri gehinomu, bazoja mu muriro, bazokwaka imyaka myinshi. Ariko uno munsi ijwi ry'Imana riravuga ngo ngwino wihane, ngwino wakira ingeso nziza, ngwino wakira ingeso nziza. Namwe mu izina rya Yesu Kristo baba bamaze guhaguruka, ndavuze rekuba wumva uko baganya. Yesu mwami, vugana n'umuntu umwe wese, ndabafatishije mu gitabo cy'imanza, ariko bandike mu gitabo cy'ubugingo. Reka uno munsi databuja batangure kugendana nawe, batangure kugendana n'ingeso nziza, batangure kugendana n'abagenzi beza. Yesu uri Imana igira neza, urakoze ko wabatabaye, urakoze ko wabahariye. Reka umwe wese musubize ipurano yiwe. Amen. Mashimeshi ku Mana, musubira mu byicaro, Imana ibaheza.